mwaje kudushigikira mu nama twabatumiyemwo, inama tuganiriramwo igikorwa, ubutumwa, igikorwa gitekanijwe n'ibwirizwa rigenga umugwi severe. Ico gikorwa tuje kuyaga namwe ni igikorwa tumaze iminsi dukora mu ntara zitari nke z'Uburundi. Uyu munsi tuje kukibamenyesha tubwira abarundi bose ko turiko turegereza intara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura n'igisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa, ubwo butumwa buri mwibwirizwa, ni igikorwa citwa kumenya abagandaguwe canke bagiye mazi mayongo mu bwicanyi bwa kahise bwabaye mu gihugu cacu. Mu kurondera abo bagandaguwe canke bagiye mazi mayongo, turongera ko abakingiye abandi, tukongera ko abamaze kwinjira mu rugendo rwo gusaba no gutanga ikigongwe, turongera ko ivyo abantu banyazwe muri ivyo bihe bidasanzwe Uburundi bwaciyemwo. Banyakubaha mwese mwitavye ino nama, abatari bake rero muramaze kubimenya, si ivy'imbeshere, igihugu cacu c'Uburundi carahuye n'amagume atari make muri kahise. Abantu baricwa, abandi bagenda amazi mayongo, abandi vyabo birasahugwa. Imyaka y'amahano, imyaka y'amaganya, imyaka y'amakuba, amabi n'ubwicanyi yabaye menshi. Harapfuye abagabo, abagore, abana, abavyeyi, abavukanyi bo mu bwoko bwose, abahutu, abatutsi n'abatwa, abantu bo mu miryango itandukanye, abize n'abatize, abageze mu mashure y'intango, abageze mu mashure yisumbuye na kaminuza, abize yaga mukama n'abize amashure y'imyuga. Ivyo twama tubivuga. Igikorwa co gusansuma abagandaguwe canke abagiye mazi mayongo, mwebwe mwaje muserukira intwaro mutumve neza, cerekeye imyaka yose iri mwibwirizwa ry'umugwi severe, imyaka yose y'ubwicanyi yabaye muri kahise. Nukuvuga ko dukorera kuva ku 1885 gushika ku 2008, gushika ku 2008. Igihugu cacu c'Uburundi rero cariciwe abategetsi, abajejwe intwaro, abakozi ba leta, abanyeshure, abadandaza, abakoreramana, abarimyi, aborozi, abashinga amateka, abakenguza amateka, abashikiranganji, abakuru b'igihugu n'abandi barundi batandukanye. Iyo turiko turavuga rusansuma, tubibwira abarundi yuko twashitse mu ntara, hari ubwo batubaza bati mbega iyo rusansuma imaze iki? Ngira ntomore ku izina ry'umugwi, kwandika uwawe yagandaguwe nukumuha agateka, nukumugarukana mu muryango,
nukumwicarika mu muryango mukamuha ikibanza, abatamumenye abavutse vuba n'abazovuka ejo bakamumenya. Mwijambo ryoroshe ry'ururimi rw'ikinyamazuru bavyita réhabilitation des victimes. Réhabilitation des victimes. Igihora kitugora twebwe nk'umugwi rero niyo tumaze nk'amayinga imuramvya canke Ingozi canke Gitega tugira duheze iyo rusansuma, umunsi buca dutaha ukazona abantu bavuze bati ntitwabimenye, natwe turafise abantu twashaka kwandikisha, canke bakabitubwira twamaze kugaruka i Bujumbura. Kwandikisha abo imiryango yabuze, abagiye mazi mayongo mu bihe vy'ugwimo biri mwibwirizwa kandi birahambaye ku miryango. Abagize uruhara muri izo mfu hamwe nabo umugwi Severu umaze kumenya, hari nabo tutaramenya. Muri iyo rusansuma nashaka mwongere ko tubaza n'ababikoze abaribo, urutonde rwabo turumumenye tukarwegeranya neza turushikiriza inzego, kuko niwogira rusansuma rw'abapfuye rw'abagandaguwe utavuze ababagandaguye, n'ubwo rutonde rurasohoka ntiruja habona, rushikirizwa inzego z'igihugu. Harababuze ibintu, harababuze abantu. Kugira rusansuma rw'ababuze abantu ukagira rusansuma rw'ivyabo vyanyazwe, nico gishasha tugiye kwinjiramo nk'igikorwa kidasanzwe, kuko muzi ko vya bikorwa vyara birangurwa na CNTB vyinjiye mu bubasha mu butumwa bwa CVR kuva ukwezi kwa gatanu k'umwaka uheze. Uyu munsi abagandaguwe bagatwagwa ibintu vyabo bagiye gufatana, tugiye gukora ico bita connecter les victimes tuées à leurs biens spoliés, kufatanya bagandaguwe n'ivyabo vyanyazwe, amazu, imiduga, amafaranga muri banke, inka zabo n'ubundi butunzi n'ayandi matungo, amatongo, amaradiyo, amakinga, amapikipiki. Banyakubahwa mwitavye kino kiganiro, muri iri bwirizwa rishasha inzego zahaye umugwi Severe harimwo ijambo rikomeye ryo gutohoza ukuri no kwerekana aho ukuri kuri ku mabi akomeye y'uguhonyanga agateka kazina muntu yakorewe mu kiringo kiva kw'igenekerezo rya 26 Ruhuhuma 1885 gushika kuri kw'itariki rya 4 Kigarama 2008. Igenekerezo mu nzego za politike bavuga ko ari intambara zarangiye mu gihugu, l'année de la fin de la belligérance. Mu bijanye n'amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo, umugwi Severe wajejwe n'iryo bwirizwa nyene imirimo yahora ikorwa n'umugwi CNTB, nayo iyo mirimo niyi ndayigaruke ko mu ncamake. Ubwa mbere, kwakira imanza zose ushikirizwa n'abasinzikajwe n'ivyabo
canke abafise uburenganzira ku matongo yabo mu ntumbero yo kuyabasubiza. Aha abaserukira intwaro tubasaba ijambo batahana, severe ntizoca imanza, severe izokoresha ukuri, itohoza ukuri, uko kuri niko kuzoca urubanza. Icya kabiri, kwihweza uburyo bushoboka n'ibikurikizwa mu guha abasinzikajwe n'ivyabo batabisubijwe amatongo yabo canke ayandi matungo ibihuye n'ivyo banyazwe canke abakorewe amabi bononewe amatungo yabo. Ica gatatu novuga kugira simvuge menshi ni guhimiriza abihagiye n'abaronse amatongo n'ayandi matungo biciye kubiri n'amategeko kugira babisubize ku gushaka kwabo kandi bakubahiriza amatongo n'ayandi matungo y'abasinzikajwe n'ivyabo canke abafise uburenganzira ku matungo yabo. Nukuvuga mutegura umurongoye